Shalom shalom mwese abakunzi bankunda ijambo n'umunezero mwinshi gusubira kubakira kuri runo rubuga. Imana iguhezagire wahisemwo kuza hano, Imana iguha umugisha na wewe uzokurikirana mu nyuma. Ni Karin Bera baranyizigiye shira mbere. Ndashimira mwebwe mwese mufashanya nanje mu gusangiza ubutumwa abandi. Ni igikorwa gikomeye mukora cyane, murabizi mwebwe ndabita aba partners banje, ndabakunda cyane gose kuko turafadikanije gukwiza ubutumwa bwiza bw'ubwami hose. Rero wowe ubikora Yesu akumera umugisha, na wewe utahora ubikora you are welcome. Urashaka kubitangura kubera byose nibiha Imana icubahiro. Yesu akumpera umugisha, wewe usengera, wewe bukagusengera iki gikorwa c'Imana cose kirakenera abacitangira mu kugisengera. Ni ikintu gikomeye cyane uba uri kurakora wo gisengera, no kuri umwami Imana akumpera umugisha mwinshi cyane gose. Uno munsi sinza gufata umwanya muremure, ndashaka tuvugane ku kintu c'ingenzi, kintu gikomeye cyane, ku kintu ngira kamaro. Reka rero ntatevye dusome amajambo y'Imana ari mu gitabo c'Imigani 22 umurongo wa mbere, no mu gitabo c'Umusiguzi igice c'indwi umurongo wa mbere. Imigani 22 umurongo wa mbere haravuga ngo kuvugwa neza kuruta kugira ubutunzi bwinshi, kandi kuba rurangiranwa kuruta kugira ifeza n'izahabu. Umusiguzi igice c'indwi umurongo wa mbere havuga ngo ukuvugwa neza kuruta amavuta mota cane y'igiciro kinini, kandi umunsi wo gupfa uruta uwo kuvukako. Uno munsi nashaka tuvugane kuri iri jambo rivuga ngo mbega witeguriye gusiga izina irihe inyuma y'urupfu? Witeguriye gusigara uravugwa gute igihe uzoba utakiri muri ubu bugingo? Kuko harabaho kuvugwa, harabaho gushingirwa intahe, harabaho kwibukwa, ariko ivyo vyose kugira ngo abantu bazobishire ku mutima canke bizogire akamaro mu mitima y'abantu bazoba basigaye utakiriho, ni ibintu utegura uno munsi, ni ibintu ubamwo uno munsi, n'ubuzima ugenderamwo uno munsi, nivyo wubaka uno munsi, nivyo wirinda uno munsi, nivyo uhitamwo uno munsi, nivyo bizotuma mu inyuma y'urupfu, inyuma utakiriho, uvugwa neza canke nabi. Imana idufashe cane gose. Muri iyi weekend iheze nari muri enterrement y'umuntu nakunda cane gose w'inshuti yanje. Naratangaye cane sanze kuri iyo enterrement abantu bafise amatemwanyaje atagira uko angana bamuvuga, kandi bose baguma bagaruka ku kintu kimwe, ingene yari umuntu aciye bugufi, akundana, yubaha muto na mukuru, ingene yari umuntu atanga impanuro zubaka. Abantu bose bahuriza ku bintu bimwe, ku buryo wumva ko ari umuntu yagize impact positive mu buzima bw'abantu bamumenye bose. Nukuri haravuze amatemwanyaje hahandi usanga n'abatavuze ari kubera ko bataronse umwanya wo kuvuga, canke ari kubera yuko batinya kuvuga, batinya guhagarara imbere y'abantu bakavuga. Mugabo nta muntu yamumenye atarafise ikintu yomuvugaho kandi ciza. Hari igihe abantu bigirisha ugasanga bariko baravuga umuntu neza atakiriho, kandi bamuzi yuko yari umuntu adashobotse. Ndiko mvuga umuntu bariko bavuga batigirisha, umuntu wese yamugize ko témoignage, umuntu wese yagize ica muvuga, nta na kimwe ariko arigirishamo. Yavuga nyene uko yarari, ivyo yari, ico uko yubatse ubuzima bwiwe aha mwisi. Nca numva ndakeneye ko twiyumvira kuri iki kintu. Wiyumvire niyumvire, mbega ndiko nubaka gute ubuzima bwanje buzosigara buravugwa ntakiriho? Mbega nzovugwa gute? Mbega nzoshingirwa intahe gute? Mbega ni bande nubatse bazosigara baravuga ati yaranyubatse muri ibi nibi nibi, yagiriye umumaro mu buzima bwabo, bazosigara baravuga ngo uyu muntu niwe yangejeje aha, niwe yankoreye iki, niwe yamfashije iki niki niki. Ni ikintu gikomeye cyane gose.
naho umuntu hariho abantu ashobora kubifata ibisanzwe, ariko caranyigishije cyane gose. Ni ikintu nagumye niyumvira ko cyane, ndavuga nti nukuri birakenewe yuko umuntu aciyumvira kwico kintu. Amajambo y'Imana twasomye yatubwiye ngo kuvugwa neza biruta kugira ubutunzi bwinshi. Kuvugwa neza ntaco bisa. Kugira reputation nziza, hahandi aho uciye bakuvuga neza, hahandi waragiye utakiriho batavuga ivyo wari ufise, batavuga ubutunzi bwawe, ariko bavuga wewe, bavuga ingene wepakisa ubuzima bwabo. Ivyo ngo biruta ubutunzi. Ijambo ry'Imana niko ryavuze. Kuvugwa neza biruta ubutunzi, naho bihuriye n'ubutunzi. Ibintu biri materiel, ibintu bifadika, ivyo birahera, ivyo bihera mu kanya gato cyane gose. Ariko kugira reputation nziza, kuvugwa neza nabo mubana, ukavugwa neza n'abana bawe, bakagushinga intahe wa muvyeyi, bakavuga ati nukuri twagize umuvyeyi extraordinaire, twagize umuvyeyi adasanzwe, twagize umuvyeyi w'akarorero, twagize umuvyeyi tutazopfa twibagiye mu buzima bwacu. Nizo ntahe zariko ziravugwa kuri uwo muntu. Biraryoshe kumva abana bashingira intaho umuvyeyi, bakamuvuga uko navyumvise. Ni ikintu gikomeye cyane gose. Navuze ni Imana, ndakeneye ko woma kubaho ubuzima abana banje bazosigara baramvuga gutya anye ntakiriho, bazosigara baravuga ngo mama wacu yari umuntu adasanzwe, bagahagarara imbere y'isinzi ry'abantu bakanshingira nayo kavuga ngo mama wacu yari umuntu adasanzwe. Sindiko ndavuga ngo ngira mpfe, ariko ni kubera ko nyene nzopfa, nta numwe atazova muri uyu mubiri. Mugabo hamwe n'ivyo vyose uri kukora iki, ndiko nkora iki kugira ngo abazosigara bavuga ngo yari umuntu adasanzwe, yari umuntu w'ingirakamaro, yari umugore w'ingirakamaro mu rugo rwiwe, yari umugore abashitsi baziwe akabakira neza, akabakirana urukundo, akabakirana igishika, yari umugore adasanzwe mu bana biwe, adasanzwe mu rugo rwiwe, adasanzwe ku mugabo wiwe. Bakavuga ngo uyu mugabo yari umugabo adasanzwe, yari umugabo w'akarorero. Abana bakifuza ati ndakeneye kuzoba umugabo ameze nk'uko papa yari ameze. Ivyo vyose ni ibintu umuntu yubaka akiriho, ukagira impact mu buzima bw'umuntu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi cyane, ngo kandi kuba rurangiranwa biruta ifeza n'izahabu. Aka gace ndagakunda cyane mu Congereza. Haravuga ngo being held in high esteem is better than silver and gold. Kuba umuntu yemegwa, yubashwe, ashingirwa intahe, afise amavaleur, ngo birakomeye kurusha ifeza n'izahabu. Turazi ingene ifeza n'izahabu ari ibintu vy'agaciro, ariko ngo umuntu ari in high esteem, umuntu yemewe cyane, umuntu ari hejuru, umuntu afise amavaleur, uwo muntu ngo araruta ifeza n'izahabu. Imana ishimwe cyane. Twongeye turasoma kandi mu Musiguzi aho havuga ngo kuvugwa neza ngo biruta parfum y'agaciro. Hari amaparfum amota neza kandi azimvye, ariko ngo kugira reputation nziza, kuvugwa neza, ngo biraruta ayo maparfum, biraruta ko gaciro kayo maparfum, bifise valeur. No munsi numvise tworondera kugira iyo valeur irengeye inzahabu, iyo valeur irengeye ubumote bwiza, iyo valeur atakindi kintu na kimwe kiyiruta. Imana ishimwe cyane kandi Imana idushoboze. Birashoboka yuko tubaho muri ubwo buzima. Twongeye turasoma irindi jambo rikomeye cyane rivuga ngo kandi umunsi wo gupfa uruta wo kuvukako. Reka dusome mu gitabo ca kabiri c'Abikorino igice ca 5 umurongo w'10. Haravuga ngo kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ivyo yakoze akiri mu mubiri, ari vyiza ari bibi. Ngo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiranye n'ivyo yakoze akiri mu mubiri, ari vyiza ari bibi, akiri mu mubiri. Aha nyene mu mubiri niho twubakira
bwa buzima bw'inyuma y'ubuonyi, niho twubakira rya herezo ryacu, niho twubakira hamwe tuzoja, ngo kuko ngo tuzobihembegwa, ngo tuzokwicara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, ducirirwa imanza, umwe wese ngo ahembegwe ibikwiranye n'ivyo yakoze akiri mu mubiri, ngo ari vyiza ari bibi. Inzira ni zibiri, abakoze vyiza bazoja hamwe, abakoze ibibi bazoja hamwe, nta hagati na hagati hahari, ni mwijuru ni mu muriro. Umuriro ntibakunda kuwuvuga, abantu bakunda kumva ijuru gusa, ariko umuriro urahari. Abakoze ibibi bazoja mu muriro, abakoze ivyiza bazoja mu ijuru. Nico gituma ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umunsi wo gupfa ko k'umuntu uruta uwo kuvukako. Kubera kuvuka, umuntu avutse abakiri innocent, umubebe abakiri innocent, ico umukorera cose nta na kimwe yomenya, nta na kimwe yobona, arera. Ariko amaze gukura nihagenda aratrasa ubuzima bwiwe mu nzira nziza canke mu nzira mbi. Imana idufashe cyane, turondere reputation nziza, turondere kuzosiga izina ryiza, ariko ntikube gusiga izina ryiza gusa, tuyumvire kuri ubu buzima after ubuonyi. Uyu muntu yemeje kubabwira, twariko turasezera muri iyi weekend heze yarangije urugendo rw'iwaha ku isi, ntabwo vyahereye mu kuvugwa neza gusa, ariko yarafashe n'umwanya wo kwegurira ubuzima bwiwe Kristo, yarafashe n'umwanya wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Ico nico gikomeye cyane gose, nico cingenzi. Wovugwa neza, wokora ivyiza, ariko utaramenya ririya jambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, nta uja kwa Data atamushikanyeyo, hariho ico uba ukihombye kinini, hariho ico uba udafise, hariho ico uba warahushije. Mwene data, wiyumvire ku iherezo ryawe, wiyumvire iyo uri kuraja, wiyumvire ingene uri kurubaka ubuzima bwawe bwa after ubuonyi. Kuvugwa neza utakiriho ni vyiza, bikaba vyiza kurusha kuvugwa neza ukinariho. Ariko ngo umunsi wo gupfa uruta uwo kuvukako, kubera yuko umunsi wo gupfa nta kintu na kimwe uzoba gishobora gufixa. Ivyo wononye uzoba waravyononye. Twonagushingira intahe, twonavuga ko wari umuntu mwiza, twonavuga ko wakoze ivyiza, twonavuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko muri wewe vyahereye ahinyuma gusa. Ntutegure na hari yindani, handi hazorenguka imbere y'intebe y'Imana y'urubanza, ntaco wowe uri kuraronka, ntaco twuba tugufashije, ntaco vyohindura imbere y'Imana. Kubera umuntu amaze gupfa nta kintu aba gifixa, nta muntu yomusengera ngo ivyiwe bihinduke, nta muntu yomusabira kuja mu ijuru atarikoreye akiriho ngo bikunde. Naho wokwirirwa urisonzesha, naho wokora ibishoboka vyose, atirondererwa ubuzima budashira kiriho, nta kintu na kimwe wokora wewe cotuma ahindurirwa urubanza. Mwene data, ntuzi ingene uzopfa, ntuzi ingene uzova mu mubiri, ntuzi yuko uzogirirwa ubwo buntu bwo kuronka ko karyo ko kwiyegurira Kristo. Uno munsi uri kurumva ubutumwa, niko karyo Imana iguhaye, niyo opportunity Imana iguhaye yo kuvuga ngo ndaciye bugufi, ndakwakiriye Yesu, ndakwize nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, kugira ngo nihagera aho uzoma ibihwanye n'ivyo nakoze, sinzohembegwa ibibi, sinzohembegwa kuja mu muriro udashira, ariko nzohembegwa ubugingo budashira. Imana idufashe cyane gose. Ndabizaye n'amajambo abantu badakunda kumva, n'amajambo atakinavugwa cyane gose, ariko ni realite yari kwiye kuvugwa cyane gose kurusha n'ibindi bintu vyose. N'ubutumwa bwari bukwiye kuvugwa kurusha n'ubundi bwose, kubera inyuma y'ubu buzima, inyuma y'ubu bugingo hariho ubundi bugingo. Imana idufashe cyane gose. Sinzi ingene uri kurubaka ubuzima bwawe, sinzi ingene uri kurubaka your after this life, ubuzima bwawe bw'inyuma y'ubu, sinzi ingene uri kurabwubaka, sinzi ico uri kurakora, ariko urondere kugira reputation nziza,
urondere kuvugwa neza, urondere kugira intahe nziza, urondere gushingirwa intahe cane cane n'abajya mu bana mu nzu. Hari abantu usanga bashingirwa intahe n'abantu bo hanze gusa, mugabo bana mu nzu bavuga ati mbega murazi wo muriko muravuga ni mumuzi, kugira mumenye muzoze mumwumvirize mu nziwe. Hariho abantu bameze gutyo, hariho abantu avugwa neza hanze, hariho abantu ategwa amashugwe nabo hanze, ariko abo mu nziwe atanahe bamufitseko, atatemonyaje bamugirira. Mu nziwe ari igikoko, mu nziwe ari umuntu iyo atashe n'abana baca baja kwinyegeza. Ndazi umuntu w'umumama twigeze kubana igihe kimwe, atashe bari baramuhinduriye n'izina, atashe muhira bari bafite terme baca bavuga mu nzu ngo imvura iraguye. Atashe bapfa kumva cracks ngo imvura iraguye, bakaca baja mu vyumba bose. Urumva umuntu nk'uwo onye. Imana idufashe cyane gose, Imana iduhe kugira intahe nziza, Imana iduhe kugira témoignage nziza, Imana iduhe gusiga izina ryiza, Imana iduhe kubaka ubuzima bwiza buzosigara baravugwa neza tutakiriho. Imana idufashe cyane gose. Imana ibahezagire mwe mwumvise ubutumwa bw'uno munsi. Turangize dusenga. Uhoraho Mana yo mwijuru, ndagushimiye data wera ugororoka, amajambo yawe meza. Twumvise ko kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, twumvise ko kuvugwa neza biruta parfum y'igiciro kinini, twumvise kandi ko iherezo ry'umuntu ari ryo rikomeye kurusha ivuka ryiwe. Data wera, ndaciye bugufi imbere yawe, ndasenga ngo Mana yo mwijuru udushoboze kubaho ubuzima bwo kubaka izina ryiza tuzosiga inyuma y'ubu buzima, udushoboze kubaho ubuzima bwo gusiga témoignage nziza mu bo tubana, mu bo dukorana, aho tugendera. Udushoboze kuzorenguka imbere yawe Mana kuri wa musi w'urubanza, tugahembegwa ivyiza ntituzohembegwa ibibi Mana. Ijambo ryawe ryavuze ngo twese ngo tuzorenguka imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, ngo kugira umuntu wese ahabwa ibihwanye n'ivyo yakoze akiri mu mubiri, ngo ari vyiza canke bibi. Mwami wanje, Mana yanje, nitwifuza kuba mu bazohembegwa ibibi, kubera tuzi abo onye iherezo ryabo, kubera tuzi abo onye aho bazoja. Turagomba kuzoba mu bazohembegwa ivyiza, kugira ngo tuzobe mu munezero w'ibihe bidashira. Mwami wanje, Mana yanje, udushoboze kubaho ubuzima bwo guhitamwo neza, udushoboze kubaho ubuzima bwo kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, udushoboze kubaho ubuzima bwo kugendera mu nzira yawe, bwo kurongorwa na mpwemu wawe yera muri vyose, kugira ngo data wera uwo munsi tuzorenguka imbere y'intebe yawe, tuze duhabwe ivyiza ntituzohakura ibibi Mana. Umwanditsi wa Zaburi yarongeye arandika aravuga neza ngo dushoboze guharura iminsi, ngo kugira dutunga umutima w'ubwenge. Mwami wanje, Mana yaje, ndasenga ngo udushoboze guharura iminsi Mana, udushoboze guharura iminsi. Hari igihe tubona umenga dufise iminsi myinshi yo kubaho, hari n'igihe tunabona kumenga ntituzova kuri iyi si, ariko Mana yo mwijuru, ivyonye kuba ari ukubura ubwenge, kuba ari ukutiyumvira, kubera tuzi ko vyose bizohera, vyose bizokugwaho. Dushoboze rero Mana yo mwijuru, kugira ngo data wera duharura iminsi, dutunga imitima y'ubwenge, tumenye yuko umunsi wo kwihana, umunsi wo kukwizera, umunsi wo kukwemera, umunsi wo kukwakira ari uyu munsi atari ejo. Tumenye ko umunsi wo guhitamwo ubuzima budashira ari uyu munsi atari ejo, kubera Mwami tutazi ko ejo tuzovyuka canke tutazovyuka. Urakoze Mana, ndagushimiye, ndagukengurukiye kumvise gusenga kwacu, kandi ndagushimiye kuduhaye ubwenge bwawe bwo kugira ngo duhitemo neza, tugendere mu buzima buguhimbara muri vyose. Icubahiro cose kibandanye kubicawe, ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze shima, amen.
turarangije. Ndabashimire mwebwe mwese mwankurikiranye, ndabifuriza indwi nziza, mubandanye muhezagirwa. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.